ndabahaye ikaze nongera ndabaramutsa mwese muriko muradukurikirana kuri mikoro muri kumwe na Eric Nyandwi nkaba arize ndabashikiriza bino biganiro. Ndabibutse ko ino ari UBM News uriko uradukurikirana ubwa mbere bwo ukore subscribe nimba utarakora subscribe kuri ino channel, hanyuma nurangiza ntiwibagire gukora like kuri page yacu ikurikiranwa n'abarundi benshi cyane kuri Facebook, aho abarundi barenga ibihumbi 140 badukurikirana. Ni kuvuga nimba nawe utariyunga tugusabe ugende uyunge natwe, ariko nimba waramaze kubikora turagushimiye cyane. Uyu munsi nshaka tuganire kuri politike y'u Burundi. Kuri politike y'u Burundi ni kino kiganiro tuzangerageza kubashikiriza inkuru zizoba zigezweho, kuba kurera ubushakashatsi cyangwa se analyze y'inkuru zizoba zavuzwe. Murazi yuko mu minsi heze hagatogwasa mu Burundi yashatse gushinga umugambwe, ariko agenda kwitora inzego zibijijwe kugira ngo arabe ko yo kwemererwa. Mu nyuma baramwima umugambwe, bavuga yuko ngo izina yari yavuze yuko risa nuko ashaka kwitirira FNL. Ivyo nivyagarukiye ngaho yaragerageje arahindura izina ry'umugambwe awita CNR. Awise ni kuvuga mu Burundi iyo hawe umugambwe ubufise ubuhawe uburenganzira butandukanye na wundi adafise umugambwe, kuko ushobora kugirisha inama y'ibimenyesheje ababijejwe, ushobora gukoranya abanywanyi bawe mukagira ivyo mutegura. Kandi murazi yuko ufise umugambwe, of course kugira ngo umugambwe wawe utere imbere nuko ugira amanama kugira ngo umenyeshe ivyumviro vyawe, umenyeshe abanywanyi bawe ivyo mwipfuza kugeraho. Igitangaje rero uretse yuko bari bamwe umugambwe wiwe, ariko muri no minsi baramwemereye, baramubwira ati umugambwe ngo turaguhaye, ariko aruko abanje guhindura izina. Rero ikibazo sico kibazo kiriko kirahaba muri no minsi, nuko agatogwasa yashatse gukoresha inama kugira ngo arabe abanywanyi biwe uko bangana, ndetse anapange. Murazi yuko mu 2020 hazoba amatora, kandi amatora arashobora kuba ari kuba abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se bamwe bari muri opposition. Mu gihe bataganira n'abanywanyi biwe, urumva ntibogenda kwitora ayo matora, nibo kwitaba gute kandi bumva ko atabanywanyi baganiye, bumva ibyo bategura, ibyo bagira. Ndivyo byose kugira bishoboke nuko bahagwa uburenganzira bwo kuja hamwe bakagira agatogwasa cyangwa abo bandi bakahura n'abanywanyi babo kugira ngo baganire. Igitangaje rero yaramenyesheje avuga yuko ashaka gukoresha inama, ariko umukuru w'igisagara cya Bujumbura aravuga ati yuko aravuga yuko ngo ntiyemere gukoresha iyo nama kuko ngo umutekano ngo ni muke. Bumvise amakuru yuko umutekano utameze neza. So hano hari kibazo nshaka mwiyumvire mwebwe abarundi muri ko murankurikirana aho muri hose. Perezida Nkurunziza w'u Burundi avuga yuko umutekano w'u Burundi ubu umaze gutera imbere, gutera intambwe ugereranyije no mu 2015 umutekano wari muke cyane, aho avuga yuko 97% ku mutekano umeze neza mu gihugu. So ikibazo ni kimwe umuntu yo kwibaza, none umukuru w'igisagara cya Bujumbura yasizweho n'umukuru w'igihugu kuko apingana n'umukuru w'igihugu, akavuga yuko umutekano ari muke, ngo niyo mpamvu agatogwasa atokoresha inama. Turekanye na agatogwasa n'abandi bose batavuga rumwe n'ubutegetsi, ngo yuko batimira gukoresha amanama ngo umutekano ni muke. Turekanye n'ico, bumvise umutekano ko ari muke, bahumvise kuri bandi, kuki batatoje ayo makuru, kuki batakoreye kuri abo bantu babwiye ko umutekano uzohungabanywa ni bandi. Igipolisi mu Burundi dufise igipolisi kijejwe iki? Igipolisi mu Burundi, sino mu Burundi gusa, kwisi yose igipolisi kijejwe gucungera umutekano w'abarundi, umutekano w'abanyagihugu muri rusange. Ndi kuvuga ko igipolisi cy'u Burundi icyo kijejwe ni ugucungera umutekano w'abarundi, ntabwo ari gucungera umutekano w'abanywanyi b'umugambwe. Ibi ni ibintu bitandukanye. Uravye igipolisi akenshi usanga iyo atari umugambwe uri ku butegetsi bashaka kwigira hirya, ntibashake kugira gucungira umutekano. Ariko biravye abategetsi iyo bumvise nk'ubu umukuru w'igisagara cya Bujumbura
yavuze yuko umutekano bari mu kari muke, icyo bari gukora bari kurungika abapolisi bagenda gucungira umutekano w'abanyagihugu, urekanye yuko ari abanywanyi b'umugambi, ariko n'abanyagihugu n'abarundi. Abarundi, kila murundi wese akwiye gucungirirwa umutekano wiwe n'umutekano nshingo n'abandi ni abapolisi, cyangwa mushaka mutubwire yuko abanyagihugu bashoboye kwicungira umutekano bene nyene ubwabo. Ivyo bishobora ni hamwe musanga bagiye kurondera ibigwanisho bagatangura kwicungira umutekano. Ivyo navyo ni ibintu bitemewe, kandi inzego z'igipolisi kandi inzego za leta zisanzwe zihari. Leta rero icyo no hanura kuri leta ni aba bantu bariki kuza baravuga ibintu bitumvikana canke bidafatika. Iyo umurongo y'igisagara cya Bujumbura avuze yuko umutekano ari muke, ngo barumvise amakuru yuko umutekano uzohungabanywa, ariko ntibaci bakorera kuri ayo makuru y'umuntu yavuze ko umutekano uzohungabanywa, bavuga ati ni bande bazohungabanya umutekano, bari hehe? Kumbura canke barungike abajejwe umutekano, abapolisi, abasirikare bagende bacungira umutekano w'abo bantu, ariko mu nyuma akavuga ati ngo hagaritse inama. Ni kuvuga ni inama nizo kwigera iba, n'ikindi gihe bazozana uko nyine bavuga ati umutekano ni muke, none umutekano uzokwama ari muke mu gihugu. Dufise igipolisi mu kwirungika kikaba arico gicungira umutekano w'abanyagihugu. Ariko rero igitangaje rero, nk'ubu yaba ari reka ndaguha akarorero, urabona iyo mu Burundi iyo amashami mpuzamakungu atanguye kuvuga ibintu atari byiza ku Burundi, urabona ko abanyagihugu baje mw'ibarabara bakiyamiriza ivyashikirijwe n'amashami mpuzamakungu. Imagine bajya abantu bo bari hanze ariko baragenda ari benshi cyane, hajya biri izi guhungabanya umutekano muri bajya abantu, ariko biravye nta mutekano hungabana muri bajya. Impamvu nuko bafise abapolisi babacungiriye hafi, abantu bacungira umutekano muri bajya abantu bagenda bari safe. None kuki boronka abapolisi bacungira umutekano abanyagihugu bari hanze ari benshi bariko baragenda, ariko banakanirwa kurungika abapolisi bacungira umutekano w'abantu bari indani mu nzu? Icyo ni ikintu kitumvikana cyane kuri jewe. Ikindi mbona nuko boneka yuko leta canke abari mu nzego za leta bashaka gushiraho ikintu kwerekana yuko umengo abadashigikiye ubutegetsi buhari, canke n'ikindi abantu bakwiye kumenya, kuvuga ibigenda nayo muri leta canke kuvuga ibintu bitameze neza ntibisigura yuko wanka ubutegetsi babuhari. Ibyo ni ibintu biri bitandukanye, canke ntibisigura yuko wanka Uburundi. Ashatse gutanga ku bantu bariko baranyumviriza, bashobora kuvuga ati uno muhungu kumbure yobagwanya leta, yobagwanya inzego zihari. No, cyese nigera ngwanya leta. Mu bisanzwe umuntu utanga amakuru cyangwa umujournalist cyangwa ukimenyesha amakuru, biragoye ko ugwanya leta. No, ugwanya leta gute kandi iyo leta ariyo abanyagihugu batoye kandi ari irongoye igihugu? Urumva ko kuyigwanya ko ari nkaho buriko urisubiza inyuma. So kino kiganiro ntigira ngo dutange ibintu abantu badashobora kugira. Rimwe na rimwe bisabwa abantu mwiyumvira ibintu bibaye, si ngombwa ko umuntu azoba kubabwira, ariko namwe murashobora kuvyumvira mukabona ko ibintu biriko birakorwa ko atari vyiza. Reka ndaza gusoma ivyumviro vya bamwe batanze, kuko narashizeho ifoto y'umukuru w'igisagara cya Bujumbura mvuga yuko yarakwiye gusubirizwa, kuko ibi yavuga ko umutekano udakwiye, ariko umukuru w'igihugu akavuga ko ukwiye, vyerekana ko aba ariko aramupinga. Reka nasoma ivyumviro vy'abantu bamwe. Witwa Ndikumana Adolphe yavuze ati umukuru w'igisagara cya Bujumbura yakoresheje imvugo atabanje kwicara hamwe ngo yige ivyo avuga. Umutegetsi nk'uwo mu gihugu cy'amategeko yari guca atanga imihoho canke agasubirizwa. Witwa Ndiho kuvuga yo nawe yagize ati yumbona perezida yukanura akabona ko hari abamutwarira bashaka kumutukisha ngo agwe mu mitego. Ni kuvuga yuko ibi ni ivyumviro by'abantu batandukanye. Reka nsome n'ibindi bibiri byonyine, sinabivuga byose ko ni benshi cyane batanze ivyumviro, ariko ndasoma bikenya cyane ko mubashe kumva yuko ivy'umukuru w'igisagara cya Bujumbura avuga yuko abantu batumye gukoresha amanama ko bidafise ishingiro. Ubu nawe yagize ati yitwa Renova Ninteretse yagize ati ivyo yavuze vyumvikana ko abo bantu bari gutera umutekano guhungabanya bazwi. Kuba batafashwe ngo baje ahabona biratangaje, kandi bari kuvyitegurira umutekano ugakomezwa, hama abakora bagakora ivyabo.
biraboneka ko byamugoye gusigura akifashisha amajambo hatuma bamwe n'abandi babibona ukundi, gusa mbona ko ari ukuvuguruzanya. Murumva yuko rero abantu benshi baranenga ino ngingo y'uno mukuru w'igisagara cya Bujumbura avuga nanjye ntaho nshigikiye iyo mumenye ko umutekano ataho ari, ahubwo mwari mukwiye gukora uko mushoboye kugira ngo umutekano ugaruke mu banyagihugu. Witwa Eric yagize ati iyi politike ya Nkurunziza ntabwo imeze neza, ryari aho abadede bigize bashigikira FNL mu mategeko y'igihugu, manda ziwe zaraheze, ashaka umunyengozi nkawe agitware hako cyotwagwa n'undi mudede. This is very sad. Hano ntaco norenzaho, ni ivyumviro by'abantu je ndiko ndabisoma, murumva ko ndiko nasoma ivyumviro by'abarundi bankurikirana kandi bakurikirana UBM News. Nawe ndashaka utanga icyumviro nimba uriko urankurikirana, ese uvyumva gute kuba batavuga rumwe na leta babankira gukora inama zabo kandi babimenyesheje bakavuga impamvu batanga bakavuga yuko ngo umutekano utameze neza? Ndagusaba ngo utange ivyumviro byawe muri comment, ndaza kubisoma kandi ndaza kubishikiriza abarundi. Ndabutse ko muri ko muradukurikirana muciye kuri UBM News, ibiganiro byacu bice kuri UBM News Radio, kwandika ubmnews.com agakwego radio, kandi ukongera kudukurikirana kuri Facebook, izina ni Eric Nyandwi. Mwibutse ko gukora subscribe kuri ino channel ari ibintu bingira kamaro. Urakoze cyane wari kurankurikirana. Icyumviro cyawe kirakenewe, ushobora gutanga icyumviro cyawe muri comment ukavuga uko ubibona nawe muri politike y'u Burundi. Urakoze cyane wari kurankurikirana. Ndabutse ko ndi Eric Nyandwi. Murakoze.